twese turakunda ko baturaba ko badukunda bigatuma turondera ubwiza canke kugira duse neza rimwe na rimwe tukagendera kuco twokwita les dictates de la beauté amategeko agenga ubwiza mbega none vyokunda ko tubaho ayo mategeko yo kurondera ubwiza tutayagenderako wewe isigike kugira ube mwiza mbega uronda ivyo ukoresha byose biba ari ibihe kugira ngo urondere ubwo bwiza mbega ubwiza niki ngico rero ikiyago cacu cuno munsi mudusanga kuri Star Times umurongo 145 canke kuri YouTube yacu ya BNP Television canke ku mbuga ngurukana bumenyi wacu BNP Media kaze rero muri isanzure na BNP nkuko byabonye mwa Arlene gira neza amahoro Arlene ça va la beauté ubwiza bite bizende la beauté j'ai essayé j'ai fait un effort nagerageje nambona nagerageje oya we ntiwagize byo bintu bisa gutya ama bijya voilà ama fossile hamanzara turi kumwe kandi na Dr Christella Kwizera Bariza amahoro Christella bonjour amahoro mwese urakomeye murakoze kumpa kaze ego kaze kandi ubwiza ni iki gabagenzi mana ubwiza ndakore ko bazitangura turekerere les petites sœurs voilà yipiki ibipucuri bitangure ubwiza ndane kwijambo riko la beauté je ndafise ukumwene jewe Arlene mvuga ngo uyu muntu ni mwiza ndafise jewe nda ubwiza bw'umubiri mpana tuko tubwiza bw'umubiri tugaruke ko tuvuga ubwiza bw'umubiri tuko tuvuga ubwiza bw'umubiri sinzi hari umuntu nibaza ko ubwiza bivana n'umuntu ukungene bivana n'umuntu hari umuntu avuga ati je ndakalifya mbonye umuntu afise amaso meza numva umuntu ari mwiza mbonye umuntu afise mu kanwa heza numva umuntu ari mwiza ntagiye odora ngo ya maquillage hari abantu bakunda inzara hari abantu bakunda ko abantu bafise amaguru meza la peau pas trop noire pas kandi inzobe mugabo ugereranije je sais pas ubwiza nka wewe yego jewe nkaje ukuntu nkarifye ubwiza ni sinzi ndakunda mu kanwa heza birakunaniye uko ngene wowe ushobora kutubwira icyo ari cy'ubwiza mu bisanzwe kuri wewe no basa ndakubwiye ikintu nkunda ku muntu fete sanga afise ciza rese noronka ukuntu ndaguha definition ngo ubwiza ni iki seulement mais bon hariho byane tuvuga ngo yo twabonye nko mu bitabo ibintu de canke film les cheveux c'est intéressant so imishatsi bizuku imishatsi gutya que cheval ibintu twa tukifise 13 ans 12 ans non nayo twabivuga ngo umuntu agifise imishatsi igera ngaha kugira ngo ugiye ku musenyi mama gubu nikiraguruka ça c'était des films quand même c'est 13 ans 14 ans alors tu 8 ans c'est Christella ubwiza ibiro kubisigura dayo ntigisiguritse kubera umuntu wese uko wakuze abo mwakuranye ivyo bakweretse mu bwana bwawe ivyo byose birubaka perception zawe z'ibintu ba socialisation familiale ukuze ubona mama wawe n'abagore mu muryango wawe basukuntu bifata ukuntu bizo kubaka une partie y'ukuntu uvuga ngo n'umuntu mwiza nko mu Burundi bakunda kuvuga ngo umari ngo amaso y'inyana ngo amaguru meza ngo mataye ngo agororotse ariko umuntu ntabe yonze abafise nyene ama forme niko no bivuga hanze mu bihugu bimwe bimwe suko bashaka umuntu yonze umuntu athletique agira sport hanyuma umuntu atanze histoire kugana nyene nerekane ko ubwiza ukuntu twiyumvira ubwiza ni ikintu ugenda urubaka kuzura kura kandi kirahinduka mu bihe vya kera umuntu ari bronze nko mu bazungu ntabyo ntibyari ubwiza kuko waca werekana kuri umukene wirigura rima hanze kuzuba hanyuma ujya guma indani la blancheur numva ari umunoble ufite mwenze kurirwa wicaye ego no muri ivyo kwitukuza mu Buhindi barakunda kubwira abantu tuja kuzuba uca wirabura
ni ibintu babwira aussi abantu bamwe birabura bavanze mu bindi bihugu tugarutse mu Burundi ndavye ibihugu vya Afrika nagendeye Kenya nka Senegal na Kenya canke abantu bava mu za Cameroun muri Congo urumva neza yuko hariho signature y'ubwiza bw'umugore w'umunyafrikakazi donc aba afise des formes quand même ariko bica bihinduka nko ku mishatsi mu maso mu Burundi no mu Rwanda turakunda umuntu afise amaso hato afise ngo mu kanwa heza inyinyi donc ibintu nk'ivyo abandi bazokubwira bati no twe turakunda iyo nzobe iyo ta Sud Sudan vraiment biragoye kuvuga ngo inzobe mugabo naho ndabona ko ari abantu bakoza ko bitukuza mugabo turabisubiramo donc pour moi ubwiza ni très relatif kandi muzora hari imyaka twigeze bakavuga ngo ubwiza nuko iyindi myaka hari imyaka utadefrije ntiwabura umuntu ubu ujumbura ku muntu adefrije ubona umuntu naturel mugabo naturel ikoze pas naturel aba mama bacu y'agacube autorité ego reka duhagarare ku munyafrikakazi ni umugore w'umunyafrikakazi asa amaforme naho tuyihuriza ko na benshi muri no minsi umugore w'umunyafrikakazi afise amaforme afise kuvuga gute ibisusu binini afise amabere hama munda hatonya hama ivyo onye n'ibintu tugendera ko cane gose muri no minsi twama kuri regime tunaco takora kugira ngo munda habe hato hamgaja muri ya sport y'ama byo kugira ibi isusu bize ne gute ama squats nivyo byarashitse muri gym faut bien préciser muri gym arakugira mbega none ubwo ivyo bintu ngendeka ko vy'ubwiza hari ndavuga gute turabigendera ko kubera iki tubigendera ko ico bihindura mu kungere twe turi mu mberewe yacu cyane gose turafise en fait uko umuntu azara absorbe ama image kandi kenshi ni inconsciemment kuko ni filme ni publicité ama publicité jengo mangaruka kuma uko umuntu agenda araronka uburyo utangura kwiyabona time canal hanyuma nashaka gupeza yuko quand même umugore w'umunyafrikakazi ntaraba umuzungukazi ubu twe turaba les noirs américains essentiellement donc turashaka gutanga modèle nk'umuntu ashaka gusa na Beyoncé umuntu ashaka gusa na ya peut-être eu akaepoke gato ijya style ya Whitney Houston kuko yaga coupe yari afise mu maso en fait dushaka kugira rya matin nk'ay'abantu hanyuma tukibagira yuko simwenza kubibwira mukora muri monde digital médiatique Photoshop ibaho asha donc ubona le produit final ariko ugashaka iyo produit final yaciye mu mashini uyo muntu siko ameze hariho nuko nibagize izina ni documentaire nabonye kuri Netflix ijya marque Canon ya photographie gitangura cyane kwereka amafilme menshi hollywoodien yari noir et blanc kuko kandi bashamwe abazungu bitwaza ngo ntibashobora gufilma umwirabure donc il faut aussi voir que la technologie il a participé mu kubaka certains canons de la beauté ziri base yayo madictate y'ubwo butegetsi tudeza kugenderako uti gute donc turavye nk'abo bantu americaine hariho n'indirimbo ziza ubu dusigaye dushaka kuvaloriza le corps tuga twevite le body shaming umuntu avyibushe umuntu ameze uko rero nk'iyo forme tuko turavuga muri Afrika urayibona irashobora kuba iri naturel ariko iyo nda plat pour moi ntibaho ntishobora kubaho dès lors que uri umugore deja niba muhiri wanyu muri abantu muvyibuha mufise igikuriro ça pour moi ntibikunda hanyuma umaze kuvyara rimwe kabiri hanyuma iyo préjugé basocia ku bantu ko umuntu yonze ari umuntu afise amagara meza ça n'a rien à voir ushobora gusanga umuntu avyibushe ata cholesterol agira ari très bien kandi ari souple agira sport quoi nkunda kubiraba ko yandi umuntu ndakunda dance usanga abantu bariko baratamba cyangwa umuntu yonze rero yuzuye cholesterol donc il faut pour moi ni vyiza kugendera ku mategeko mu buzima umuntu wese ari ha principe ariko je nguma mbwira abantu rondera information fiable sous mu vendeur wa ma cosmétique
afise habilitation enfin afise uburyo n'uburenganzira bwo kuvuga ibintu bimwe bimwe. Ego. twavumwe tuvuga kuri la partie physique tuje guce ku mushatsi mu maso kuvyo twisiga ku mubiri vyo bikenewe ko tubigira en fait uno musi jewe ndabona Arlene Arlene ifite rouge à lèvres nziza ubwo nyene nkaca mbwira Arlene angiriye rouge à lèvres yiwe yisize je nkaca nja kwigura aho je na Arlene dufise umubiri umwe ntidusa ntibiza guhura bikenewe ko bigenda gute kugira ngo tutabone ati jewe ndi Diane meze gutya ikintu gishobora kuntoka ni ku mubiri wanje meze gute two bikura hehe canke ivyo dufasha gute en fait kugira ngo dushobore kumenya ico kwisiga canke Kuri jewe twabigenza gute ivyo bintu ukuntu umuntu yobigenza ndakunda gufata ama exemple nihereye ko kumva ko umusosoro ndumukore ndumukobwa jewe sinigera Arlene ndashobora gushima kandi c'est vrai rouge à lèvres yiwe ni nziza mugabo Arlene ari 2 temps munsi de moi donc ça va pas m'intéresser. Par contre puisque ari make-up iroroshe wanashaka on peut s'autoriser kuyitesta kubera ni cosmétique yo kwambelisa. Maintenant il faut kuraba si kuko batuye ngo twe turira abantu birabura twese ama demi teinte orange chaud et froid. Ivyo rero n'abantu babyize bashaka kubidufashamo. Mais là tout de suite nobwira abagore mu tester iyo rouge à lèvres mu tester niba mwe mubona kwibabereye ni droit yanyu. Mugabo aho ndiko ndavugira ko il faut kubanza gufata kanyu kiyumvira niyo hageze vy'amavuta vuga ko niba Arlene mu maso afise peau mixte vuga ko ngaha anya hari non harayaga naho hari plutôt sec yo ni mixte hanyuma peau grasse ni hose kugira umuntu usanga transpira facilement hamara n'umuntu afise la peau sèche none nk'umuntu yisiga huile wa peau sèche kugira nourisse donc ashira amavuta mu mubiri uremvye ube plus nourri enfin uri nourri nuwo wundi umubiri urembe voilà niryo jambo niko ndiyumvira ku wundi nawe aba afise uwo mubiri urembanye nuko kwawe donc uri déjà uri naturellement usanzwe naturellement riche urumva abo ntibagisiga bimwe canke quantité imwe parce que en fonction ya cosmétique ama quantité ça iyo umuntu akoresha des huiles végétales mu maso ufise umubiri uri sec canke gras birakunda ça se joue en termes de quantité. Mugabo kuvuga ngo rero hari murabonye ko muri industrie ya beauté hariho ngo crème matifiante, crème nourrissante, crème de nuit, crème de jour. Murabona ko ivyo byose ni gura. Hanyuma iyo uguze ikintu ku muntu uri kuraseda pouvoir yawe. Jewe ndashaka kugura amavuta. Mugabo il faut que au bout de 1 mois ndaba résultat ngezeko. Si ça ne marche pas, ayo mavuta ndayaheba. Pour le visage, ndayarosikla handi nkayisera peut-être mu ntoki. Et donc, je mashaka ko umugore aronka suffisamment d'informations kugira a consommer de façon responsable. Niyo moyo nyene umuntu yo ahindura amategeko. Niba yamushire ko wenye na décider yuko uno musahara we rouge à lèvres muri buka igihe Ruby Who ya marque yasohoka Rihanna yagiriye pub ya rouge à lèvres nyene pika ya rouge. Utayifise ntivyakunda. Ubu yaratangiye kumera nk'iyi bon iracari le top 5 ya rouge à lèvres ariko ubunya siyo yonyene ivyo baci aba industriel ba cosmétique baciye bakreya ama rouge abera abantu bose wo Viola Davis ntazisiga yo rouge isa nk'iya Rihanna kuko entre les deux hari tout ça de carnation umuzungukazi asiatique nuko nyene rero je mvuga nti si on doit se maquiller mais essayons de trouver la teinte qui nous va au maximum. Hanyuma jewe si je dois vous donner une position personnelle, c'est pas pour vous sigura. Le no make-up pour moi ni chochi, ni mbona li chochiza kuko uchawa le no make-up no make-up nous kwisiga maquillage ariko umuswa nk'umuntu ari naturel kuma nacho wisize. Donc jewe cyo natahura n'umuntu w'umujeune wa 25 ans abagifise ivyo nature yamuhaye ivy'Imana vyose yamuhaye bigikwiye entre guillemets akageza kongereza ni ntituzi ibintu tugendera muri
since trend tugendera mu kw'abandi uno musi hari ikintu ca makeup uragenda ku maquilleuse ahego sevo yakoresheje foundation ijanye na po yawe iyo poudre ijanye na po yawe mugabo urumva hari ahantu utamenya kwekiriba n'ibintu dufungura mugabo twege mu mutwe dushiramo yuko la beauté nuko kuntu nimakiye nizo accessoires ashira ku mpuzu zanje nuko kwambara ariko nkibagira ko kuntu bambwira kurya legume au-delà de la santé ivyo bintu ayo mafu windi ko ndarya ayo mafu ntegeza kurya izo legume ntegeza kurya ziratuma po yanje imera neza uzora uri kurafungura neza je ndabizi ko mazi imisi ntafungura mbanera ko nta maraso mafise so twaragi la beauté twako tuko turavuga iri muri ivyo bintu byo kwisiga naho nyine tutametriza kuko ngenda nkavuga nti dana yisiga amafuta mota ayo mafuta ndashaka peut-être quoi monter avec ses pores. Imagine, c'est ça, ni biturimo. Hama tuce tugaruka gadaya twibaze, wibuke ko mu Burundi, on peut pas s'offrir l'original. Fond de thé ya MAC ni 5000. Je fond de thé ya MAC ya 5 fallait quand écrire ndabivuga. Yo fond de thé ya MAC ya 5000 muyigurira hehe ko cyo kibazo. Ni kuri parisien, ni kuri ahantu hose, na zime z'igihumbi turazigura. Hama turabizi ko itari original kuko ugiye muri supermarket ziri original ziri muri 250,000 ça on le sait. Niyo mati cyuko turavuga nyine ya 5000 wowe kumbwira ngo ndawumubiri wanje ngo ndeke kukugendana nk'iya Jane canke iya wewe mais ça aussi ni couleur imwe mais ça aussi urumva ko nivyo ndi binyicira wa mubiri mais nkaca ngaruka nkiyumvira mbo ba ko ari byo maze 10 ans nkoresha kuko ta standard ndaduza ngo shwe kwiyumvira 250,000 je veux avancer comme ça 10 ans ou même 15 ans donc dufise ikibazo gikomeye nta muntu si ndonka soit au dermatologue peut-être ari poussé basi kumwe kuja ku dermatologue hama nkagenda kuri uwo mushimiste je sais pas il faut ko ngenda nkacukura vy'ukuri nkamenya déjà ma peau ce que je dois mettre déjà aba maquilleuse donc ni mu maquilleur gusa hama hari ukuntu ndakunda kuraba ndabisuiva cyane ibintu nkunda gusa naho nguma mvuga santé déjà bafata nyinshi je raba nka Arlene ou même nawe ntimukeneye fond de teint sinayo kubwiye wa munsi ntimukeneye fond de teint visage yose. OK, c'est une partie du visage, il m'a expliqué. Une partie du visage. Il faut malheureusement, j'ai vraiment je viens en en fait dukeneye ibintu nk'ibi en fait nibaza yuko ni kuraba le maquillage. OK, katugire aga parenthèse historique. You sommes ibitabo donc ibikorwa by'umuntu witwa Cheikh Anta Diop, c'est le premier scientifique africain, sociologue, enfin tout ce qu'on veut. Aratwereka akahise k'abantu muri Egypte antique kuko ama civilisation menshi africaine niho dukomoka. Akubwira ati n'abagabo barisiga eyeliner aujourd'hui, ouais c'est cool. Mugabe yarimwo des matières végétales. Bikavuga yuko iraguproteja ku tutuvumbi kuzuba, donc il y avait kwikora kurondera ubwo bwiza umugabo tutononya amagara yacu. Amaperike bambara yava mu bintu by'ibibabi byabo canke les poils donc ubwoya bw'ifarasi donc baramettre sa production n'ama ingrédients. Aujourd'hui amamesha dusukisha hari abashimiste bariko barakreya donc amamesha cyangwa amaplante avuye mu bibabi by'ibitoke. Donc jewe umudamu vraiment asuka kuva kwa mbere gushika enfin janvier gushika décembre akoresha nk'izo matière ndovuga ni aha hasi hiwe ku mutwe ntihazononekara alors que amamesha yandi ni plastique. Donc hariho na yubaye na piba cha kugira ngo imbe yuguze pake ya menshi kwanza kwishira mu mazi y'indimo avanze n'amazi canke bicarbonate de soude canke vinaigre de cidre n'amazi ucone ibintu bivamo. Ahagarare ngaho icyambere icya kabiri umubiri ibintu bita perturbateur endocrinien ukuvuga iki mu majambo ntajyo nsivuga mu kirundi muga ni ibintu biza bidurumbanya wateza kuba uri mu mubiri kandi ndashaka gusigura yuko saba nyafrika kazi abagore bose bo kwisi surtout kandi umwe wese bamuhaye ingwara yiwe
umuzungukazi bamubwira ati yo ufite imyaka 30 utangiye kugira iminkanyari akira isigaye amavuta kubera oya ntibishoboka. Umva abazungu ni kuronka ujya mubiri wa bronzage kugabanya iminkanyari les marques de la peau les rides hanyuma twebwe ati okay ntuzofoye muzungu mbwa ashobora gusa na Beyonce Jaco se nanumva Claircissant. cyangwa ashaka gusa amazuru bamuza ngasa amazuru manini hacaza contouring aca yegeranya ndavuze amazuru expo ko murazi ko abantu n'abanyarwanda ikibazo turaba cyane imishatsi ubundi usanga umuntu akubwira ngo uce umushatsi wanje uracika ngaha yego kandi ndamubaza none wambara perike kangahe je nokura perike my good kujya uyambara ukayikura iyi frottement kuko hani umushatsi woroshe si hagati canke rero pire bajya bafata perike na col none donc bikuye ko violemment bice bigenda gute donc urabona yuko ni contrainte ituma kandi au niveau des chiffres umugore w'umwiraburekazi burya akonsoma 7 à 10 fois plus. Ego amahera menshi cyane. Nukuvuga yuko jewe ntibinezera kuvuga ngo wingo arafise pouvoir d'achat no nuvuga yuko hari ikintu muri we kimutuma agura ibintu kugira akosora ikintu yibaza adafise. Umuzungukazi nta dodepensa mu mishatsi none ko abagore bose bo kwisi bashaka imishatsi yiwe. C'est ça. Donc urumva elle est le standard. Kuvuga ngo imishatsi igwa. Umushatsi wabirabure ntuwo ugira gutya ni volume. Donc ivyo nivyo kure définir. Kwisiga nawo kwimakiya nibiki. Je ndahimiriza abagore ubigira rimwe nta kibazo. Mugabo wisiga imisi yose bivuga yuko tuza kucugira effort urushiriza ugaburira uwo mubiri. Hanyuma ivyamwa hari ivyamwa nkunda kubwira abantu imyembe bagenzi ndabasavye ni gihe c'imyembe boke ko kirahera mu y'imyembe myinshi irimo vitamine A na B na C vya améliore le teint muzoje kora kuri internet ivoka huile d'avocat anti-rides anti UV antioxydant nuvuga ko iragaburira umubiri kandi usize amavuta y'amavoka urumva yuko ari ikintu kibaye canke moringa amavuta ya moringa donc jewe ivyo onye nukuri umuntu nabikoreshe sans limite ko kandi birazimbutse ni ibintu ushobora kuronka ngaha aha tuba mu Burundi mugabo kuvuga ngo mbwiye kwisiga la Roche Posay Clarins kamvuga ama marque benshi bazi Nivea Dove ni amasabuni yo koga kenshi amaje douche muga Nivea nubwo ko abagore bashaye ari bayisigaye Bujumbura mais moi j'ai l'impression ko agiye amavuta atuma umuntu atranspira ni nka Topi Crème mugabo ça va c'est un moindre mal mugabo bivuga yuko encore une fois hari opportunité de créer ibintu bijanye ni climat yacu kandi ivyo bavyiza iyo umumama yisiga amavuta ashobora gusiga abana biwe navyo ni vyiza kuko burya ikintu cyose dukora umwana arakuraba none uwo mukobwa uzomubwira ngo ejo ngo areke kwisiga amavuta yo kwitukuza kandi akubona bishigenda gute je muranze ikibazo mfise uno munsi kuri ivyo bintu mfise ikibazo cuko urana amavuta yose cyuko turavuga nta mapibi cyuko turabakorera abantu ariko ni sinzi ko ibyo nteko rakora biyadapte no ku mubiri wanje ariko ndayisiga kuko nabonye d'abord amota neza hamajemunye ntacangize ntabihere ntaki mugabo nkibaza none ni hehe nogenda ko no kwiga umubiri wanje kumwe numeze kuko urumva namavuta tuko turisiga ava hanze hamava hanze hehe kuri babandi tudafise amapo amwe Jesse nibaza yuko byoshoka ko twese twiga urumva ngo aya mavuta mugabo no kugira muri wewe cyoshoboka ko ugenda hano ukazavuga ati ufise umubiri unye cyane ntunze ko mu bintu byatumye ingaruka mu Burundi ico kintu kirahari ico kintu kirahari kuko mu bindi bihugu c'est pas parfait ni buraye nyene biva hari abantu bavuga bati jewe ntavyo no kwisiga kuko amagara yanje kwanza ni ya movement nigeze kuba bwitwa slow cosmetic iyo slow cosmetic ivuga yuko kirazira ntangure kwiyigisha kutazandagura ibintu kwera
marketing yambwiye ngo ndabigura rero ni association yitwa Slow Cosmetic bamaze kuyigira kuri platform yabo badandaza ama cosmetic ari bio gusa bio et ou naturel kuva ku mafuta yo kwisiga ku mubiri yo kwiyoza maquillage gusa jewe rero umugore azisiga rouge à lèvres 50 ariko ziri naturel vegan no kuva ko taki na kimwe chimique kirimo mana yanje uravyisiga durenze nta kibazo mugabo wisize rouge à lèvres contaminé les sourcils les eyeliners contaminés woga isabune uriyo isabune wanabona ko umubiri wawe uca wuma ibirenge aha mu mutwe hanyuma ikindi nabonye mbonye ivyo bishoboka muri Afrika kenshi kandi ni vyiza ko biratanga akazi nundi kazi ndashaka kumenya ikintu yikorera uretse kwiyoza ibindi byose agenda mu masalo kuko n'ubuzima tubayemo ntibutworohera mva nta matara amazi biragoye ariko iyo utangiye kuzuraraba none kuko muri salon de coiffure hari hano nabonye iyo twaye ama produit yawe barakoza wifise bwa benshi usanga tuja muri yo salon donc hari akwiye kuba ishira hamwe canke iki organe ikontrola ivyo byo birakenewe cyane gose kugira ngo tumenye duti mbega amavuta aza mu Burundi ameze gute ama rouge à lèvres crayon ivyo byose dukoresha mu kwisiga nimba di shampoo nimba ari iki hari mwiki est-ce que bironona umubiri w'abantu hari ingaruka bugira est-ce que mu myakiza tuzoronka abantu benshi bagwaye cancer de la peau canke bagwaye izindi ngwara zivuye kuvyo twakoresha naho naragira ama recherche novuga ahanitse mugabo documentation yose nsoma je ndabona ko c'est une mort silencieuse kuko bazogera gutora cancer yaramaze kwicara yararamvye mu mubiri wawe yaravyagiye et en ce moment abagore bo hanze cyane mu za Amerika bariko baritwarira ama industrie kavuga ati iyo menya ko ibintera cancer ya uterus navyo nari kwisiga donc ni kwa kuntu utamenye ni nk'ama uva kuva kare tuvuga ubwiza ni nk'ama protection hygiénique za always ntumenye ibiriko hama mugabo kugeza imota muca muheba plus mukoresha ikintu kitamota plus vous préservez votre peau qu'elle soit au niveau de vos parties intimes kuko iyo kimota none kugira imoto yoza ko bashize mwiki yabashize mu huile essentielle mugabo huile essentielle kirazira kujya iyo huile essentielle imariye misinga en fait ni ivyo bibazo vyose nimba yo ma protection hygiénique yose dukoresha ari en fait ico ki non l'industrie cosmétique ishobore kube contrôler munashobora kumenya ati bimeze gutya iyi barayibujije hani iwacu canke iki parce que ivyo nibibazo tuzogira kuko ivyo onye no munsi uno munsi usanga umwana w'imyaka 13 twe twakoze twisiga mbere je suis désolé twisiga vaseline nivyo twisiga wagiye kwisiga amavuta yitwa ko utanguye kuyakorera mugabo no munsi umwana w'imyaka 15 arisiga aya mavuta umuvyeyi we yisiga kubera ikibazo nanye ni gihagaze kubera barayamugurira cyane twebwe ni byo gusuka imishatsi uno twumva umenga en fait nshaka nifuza ko mugerageza kubwira abantu ati hari ikintu bavuze gikomeye ati garder le pouvoir ntitube contrôler n'ivyo turiko turabona uno munsi urabona muri sanduku afite umwana w'imyaka 3 4 5 bariko baramusuka bariko bamukora n'inzara ivyo nyine birashika nta cigwa twagize mugani ibintu biriko birabaho uno musi une petite fille bamwigisha féminité enfin cette féminité là ngo yangu il faut pas ko abantu nuzenye rene ukamuntu yatangiye kumbwira ya frama gerageza ugire effort basi n'akaruja rêve gatonya babone ko tu es une femme en fait iwacu niho nshaka kukubaza ico kibazo kwisiga bivuga kuri umugore kufise féminité hariho kimbaje ama reference menshi mfise ama article na abanyamahanga mugabo tuvuga turabana hanyuma mu buzima gaca bakwiza kuba umugore iyo aba bakwiza
kuba umugore ka buntu, l'essence d'une femme comme un être humain. Mais là bako barafabrika un idéal féminin, ni ukuvuga imishatsi itari gwawe igira umugongo, ni ukuvuga umubiri itari gwawe, ibyo bintu byose. Kandi uca usanga umudamu burya umuba stressé, ayo mahera avahe base gukora inzara rimwe rimwe bon, mais ugize imishatsi inzara mu maso, rero ngira n'abavyibushe ngo gene donc ya ceinture donc honnêtement turarushe émotionnellement on est fatigué, je vous dis. Donc bah, créer des besoins, ils détruisent l'être humain, ils créent des soucis au niveau de la santé mentale. Kuko turakunda gutunga abantu bitukuza. Jewe ça ne m'a jamais intéressé au kuvuga ngo yo ngo yarisiga nkaca ntwenga. Surtout des fois abagabo barabigira. Et moi j'ai envie de lui dire ahubwo icompa ifasha nkamuganiriza nkageza kumenya icyamutumye atangura, kuko nta muntu avuga mu gitondo ngo ngiye kwisiga. No, hari utuntu tuza turaza. Kandi murabuka ukuntu umugore twamubwiye yuko la seule chance d'être un être humain accompli ni le mariage, la beauté, nta na hamwe ushobora coexista. Murabo ma clip dusigaye tugira la nudité, mais pas n'importe laquelle. La nudité, werekane donc wa mubiri, ya mishatsi, ukuntu usa. Ndateye akamo abavyeyi batone bon babe ferme, baba abavyeyi. Umwana si umugenzi wacu. Umwana n'umuntu uri kurarira umushitse mu bigero, umuhe base itazotuma hengama mu buzima bwiwe. Twebwe ntibigera batubwira ngo kandi je ndibuka je ngo Christian ngo uri mwiza mana ambaza amanota yawe wamaziki ariko twosubira muri iyo ntuze twosubira umuvyeyi araza ahabwirira umwana we ko ari mwiza yamaze gushiramo ibikenewe byose muri wewe. Kandi no barabivuga yo uri mwiza sho n'umunsi wariye wavyibushe. Bumva c'était toujours ijya beauté ijya ma compliment aguha confiance muri wewe. Ariko ubu ubwira umuntu ndavuga ngo Arlene ni mwiza ubwira nerekane ko nibaza ko Diana ari mubi. Hari ico kintu iyo concurrence du créer mu bagore. Ouais. Merci de yugukura ko yugumakuru tokikiriyo concurrence entre femmes. Na mugore numwe avuka mu gitondo avuga ngo jenge gusa gutya na gutya. Oya. Cyo gituma mvuga ni uri umwana w'imyaka 15 bari bakwiye kugufumbata. Bakaraba wafunguye, wambaye nyene neza ibigukwiriye nk'ivy'imyaka yawe, hanyuma ugeze mu bigero ya myaka umuntu atangura kuraba ubufisi rya base ivuga iti je umuntu andaba ngo ndi mwiza ndi mubi uyo si we nkeneye. Nkeneye umuntu anyubaka. Hanyuma rero ugeze gushaka kuja mu rugo. Ivyo nibiganiro mugirana. Kuko hari guzosanga hari abagabo bihenda canke bibaza yuko bazobihindura. Wowe ugiye kurondera ukunda umugore w'inzobe uja kuresha Diane kandi Arlene problématique. Hama mushe mu rugo ngurazi ngo arukwiye kameme. Akira tuvuta tu. Kuko waje kundondera. Kubera iki waje kundondera? Kuko aduca mara nka 30 ans yisiga ngira ari karavyara bikenerwa césarienne vyanke ko bamubaga. No baramubaga byaka ko bamugira. Bamushona pardon. Donc murabona je neza ko abagabo benshi batazi izo ngaruka. Kuko ningwara itaboneka. Ningwara itaboneka. Uzorabe yugwaye malaria. Muri Afrika cyose ukuntu ingwara tutayibona tutashobora kuyibona ngo tuyitahure n'ubwenge bwacu tuvuga ko atari ingwara. Tuvuga si ingwara. Donc those guys they don't know it. Ntibazi les enjeux au niveau de la santé y'umuntu. None mse tutabizi bo bumenya gute batisiga. Donc rero bikomeye kugumana ubwo gutiye pouvoir ubwo butegetsi ubwo bushobozi bwo guti jewe ego c'est pas kutaba influencer mais uvuga ati jewe ndafite uburenganzira bwo gutora ico nshaka kwisiga canke no musi ndisiga ejo sinisiga mugabo sinzi non je suis d'accord avec toutes les deux kuko les marketeurs marketing publicité ntibahagarika
ils bombardent. Et quand rero puisque publicité yatangwa en 1912 Ah oui. d'après un ouvrage nasomye bakoreye ku bikorwa by'abapsychologue bize le cerveau ati umuntu qui est complexé il faut appuyer la banyene kugira agure produit izomutumye complexe ihera mais uraguruka ugasanga uriko urasécuriza muri wewe ça te donne le moral un petit moment jusqu'au lendemain je suis ukenera iyo crème yo kwisiga et je vous assure ni vigilance ya misi yose y'umwanya wose none mwosigura gute ko umuntu afite imishatsi naturel uzobona defrige agiye mu rubanza Yeah, ça c'est vrai. Nivyo. Defize ko wumva umenga oya sisho imishatsi yanje nibaza gushobora kuyisokoza rikabashiremo agaproduit gake. Ibyo bintu ndabibona ko bafase nitwe turi tellement indécise ugiye muri salon de coiffure. Urikashiremo agakoroshe umushatsi. Alors que byari bikenewe ko niba ushaka umushatsi wawe worosha genda muri salon de coiffure napi bakorohereza uwo mushatsi. Et puis il y a aussi quand je sinshaka kugira discours il culpabilise abagore. C'est pas à moi de m'adapter à la société de consommation. Non, c'est à la société de consommation de s'adapter par de créer un produit pour moi. Maintenant, si l'industrie ne le fait pas, bah écoute, je me retire. C'est comme ça que le mouvement Napi y a lancé nguvu. Hala navyo bati ça suffit. Kuko ugize produit ukazona umubiri wawe wose ujanye n'imishatsi hasi mu mazi. Vous imaginez le trauma? Maintenant, ufite umugabo akunda imishatsi miremire iri lisse. J'ai envie de dire mais mec, enfin, je comprends pas. Pareil, namwe abagore, natwe abagore ageze gucagura tubana, tube consciente vraiment. Est-ce que uyu azonyorohereza muri processus yanje yo kwiyakira wese cyangwa aduza kumpungabanya ega niba kubibona Jenny ivyo bibazo ntavyo twibaza en fait ko twebwe non je me dis que Arlène c'est la question qu'on se pose est-ce que on m'aime avec imishati jewe fise cyangwa bazongera bati burya vyo bavyiza ushitse defide ko yaje nkunda imishatsi miremire nkunda imishatsi yandigira gutya alors iyo ni muri cyakiyago none twimirije sinibaza ko ahantu h'umushatsi no kuri muhashika rimwe na rimwe muhashika tout de suite ça veut dire parle-moi de toi et là je te parle de toi de moi mugabo turibagiye hari ikintu mwavuze cha changement climatique que ça va de pair kumenya adam moment twe ni adapta bivanye na hari soleil hari izuba ryinshi imvura ikiragwa tubiye byo kwisiga nkunce nawe yuko ifoko iyi makeup tuzo turagira mbega ko kinshako kino mbega ko kinshako ibi ifoko nja kubirondera kugira ngo banal abagore bose barakunda kugira agakreonga ni udafise ikibanza hari ama paupières eyeliner hari umuntu agira eyeliner kwera afise paupières nini donc ikibanza kirahari mais nka jewe c'est plus les yeux zimeze uko bica vyivanga donc forme y'amaso yacu ntisa ukuntu en fait ndiko ndiyumvira donc ni kakandi bama bagira ngo gutya harakaringa hamwe harakaringa ijisho ryawe uko rimeze sinateza kwisiga bimwe mbega ni imice iyahe y'abantu bakora kw'iryo soko ry'ubwiza bose nico gituma no mu makartier ubona amasalo de coiffure ngo beauty shop ahantu hose hariho budget mugabo abari enfin okay kubera ubuhinga ngurukana bumenyi ubu bose bari vulnerable mugabo kera vyatusha abo bantu yene iyo classe moyenne kuko n'ama entreprise yari aragira étude de marché ntibashaka umukene bashaka kujya hembwa je sais pas entre 1 million et plus kuko afisi au budget ya beauté amaze kugira budget ivyo kujya n'ivyo muhira n'ibiki donc aho je niho novuga ni classe moyenne niko no ivuga rero nayo irafise pression burya muzorabe pression ushobora kuvuga n'amajambo bugira oroshe gutahura no kujera mugabo pression iri implicite wumva ko ariko barakuraba bariko barakubwira ngo ugenda harataco bakubwiye kuko par exemple dufate umuntu muri media ugasanga hama representa abagore basa d'une certaine façon na ufise ancienneté peut-être waspiriye kugira iyo promotion ukabona ntibakubwiye no ntibakubwiye oui mais baguma baha ikibanza ujya umuntu yena sukuntu tu te poses des questions bigatanga bigashemina mu mutwe
wabibaza none kweri ki jewe iyo opportunité mutarayimpa nuko ntavyo nshoboye oya urabishoboye mugabo hariho ukuntu utari présentable ego abantu batakwakira ego ico rero kiragoye gushira kwa majambo uvuga uti est-ce que juridiquement c'est pas une discrimination au lieu de ça ucunda muri parfumerie ya mbere kugura ibintu nuko bimeze kugira ngo turonke ikibazo natwe bigenza gute je ndibuka ngaha ane ibujumbura ariho ibanki sinkeneye kuyivuga bavuga yuko itegeze kugira abantu b'inzobe beza abantu beza b'inzobe urumva icyo gihe ndakubona kandi niko byari bimeze vraiment winjiye nukuri barabinzobe kandi bari abantu je suis désolé abantu beza non nta natashe nimwe yabiriko je vais vous arrêter là urumva ko la mwiza voilà mvuze ego ko batuvuga qu'on a tous inconsciemment yuko abantu b'inzobe appris ko umuntu w'inzobe ari mwiza aho byarahavuye. Est-ce que banque non yaragize plus de chiffre d'affaires? Ça on ne sait pas. Et moi ico capitalisme mondialisé yatahuye bagiye mu Buhindi baca barondera aba artistes b'Abahinde aba influenceurs b'Abahinde baje je sais pas où et il y a que en Afrique baguma batugira bitandukanye tutumva ivyo niba twekora kuntu twese tuko twatakaza identité abanyafrika identité culturelle identité yacu tuma dushaka nta ngorane yo gushaka gukopya ibintu chez certains kuko malheureusement niko société turimwo imeze kandi ntibiriko birahinduka ejo ariko gukopya ga Christian je numva nico gituma dushaka abantu batwigira ivyo bintu gukopya ntitwavyanse kuko ntegerezwa okay nimba nzi ko uyunya hariho ikintu ndusha akakimbwira kugikopya it's normal ni bisanzwe ni ciza kingira akamaro dans l'avenir mugabo numva ko dukeneye abantu batwigira ivyo bintu kugira ngo baze kubitubwira santu tufa kumva ko ntegereza kwambara human hair ni imishatsi y'Abahindi wako tubwira ni yuri ko avuga ati abantu bako bashaka gukreya ubuzi bako bashaka gukreya ibintu bishasha ni bagende batwigiye twambara je ne sais pas sinzi je pense qu'on aurait pu akosino ntakavuze l'industrie de la beauté nta muntu umwe ifata usa by'abagore et pourtant injiza amahera menshi cyane gose nitwe twinjiza ku ma complexe y'abagore ku mushahara w'abagore uyo mukobwa yabaye umukwafeze ngo kwanga amashuri yamunaniye donc murabona ko biragoye ko umu client wowe nyene avyikura kuko tout est fait pour kugira agende dans une certaine direction ego hanyuma uzorabe ko iyo umugore ahagaze neza muri ivyo niwe acagura n'ivya famille umugabo uzobona ko aratora amavuta ku mudamu jara amatemonyage menshi nkunda kumva urumva ngo nahora afata kwa madame mbona ntaca baki nangura kwisiga ndashaka gutanga exemple vraiment ya c'est ma marque menshi mukanye ndashaka kuyavuga parce que ni nkuko nabandi ko ndavalida un mode de vie un mode de production ngahi Burundi amasaro yose naturel ari karaza aya ma marque ya BioSelf na P Planet Maisha Beauty Products Moringa Oil c'est ma marque que natese je c'est pas du tout mugabo ndasoma ingrédients havuga ni bon iki honnêtement kilaza kunyungura vyinshi nikiza kunyonona moi je suis sur ça hanyuma ama salon de coiffure nayo c'est souvent les marques et les salons de coiffure uragenda umuntu urabona ko bakwakiriye bakunda ukuri vuga ko umushatsi wa naturel urawutwarayo ntazara gukwega gutuka ngo gira gutya tout ça participe à kubaka ya confiance en soi confiance cosmétique esthétique en soi parce que ndibuka amasalon de coiffure napi ataraza byari bigoye kugira ngo wewe ushobore kuronka bagusokoreza kuko wakubwira ko uwo mushatsi wawe ugoye ugumiye ntibishoboka ahanini bifata umwanya des fois même si tu allais abantu ntibabasha kukwakira c'est vrai que naturel irafata umwanya parce que mu bisanzwe utaza kudemera imishatsi gutandukanya imishatsi n'intoki mugabo muri salon de coiffure ntushobora kwakira abantu babiri ba naturel ntiwinjiza ujye defriza ugira nk'abantu 10 umva amahera bayinjiye hanyuma nisi mfasha abantu babiri ba naturel cyane yaranja nunguke kuri mwe babiri nkuko nere kunguka ku bantu batandatu ba defriza nibaza rero yuko umva hariho ikintu cy'igiharuro n'uco usanga movement napi benshi baciye biga kwikorera imishatsi yabo
Et moi je trouve que c'est un moyen de récupérer le pouvoir cyane cyane iyo uri umuntu waspira ejo kuzovyara abana none uzobiza ibintu utafashe umwanya ngo wige kandi nawe utovyikorera utangwe uzi kuvyigirira biki ucumera n'ukuntu ucagura salon de coiffure umuntu afashe umushatsi w'umwana wawe umwana akagira ayi cukura y'uwo mwana mugenda hanze canke umureke singoma ngo umwana ngo asuke utuntu duto mugira ibisuko 4-5 hama mu gitondo kuremwo n'intoke uca umushaka agashinyo pup acaja ku ishuri abo umwana tivyazemo umusaruro oui ni kwivazibyazemo umusaruro ko hari ubuzi bwinshi hariyo ukungere twoshobora gufasha natwebwe kugira ngo dushobore kugira gufungura mu byo twisiga niko ndabivuga gufungura mu byo twisiga birahari cosmétique alimentaire yaba turanga abantu benshi nyine babashimiste batwigira ivyo bintu aho urumva ni cibiganiro nk'ibi biba bikwiye none abantu bakorane erega abantu bari tuko turondera amafaranga no kudandaza no kuvuga ko ndazi ko hariho amavuta yitwa guki ndaziko amavuta yitwa guki reka ndatume ko muri ico gihugu ndayazane mugabo nk'ubu tworo nk'umuntu umwe ndazi ko hari umudamu umwe quelque part ngaha uduze kuri village market arakubwira vraiment arafise amavuta atandukanye mugo sanga aragusigurira we sinzi ko yavyese namubaza ko yaravyigiye mwaka urana ko ari umuntu agusigurira no aya ntuyagire aya ntuya turakeneye ko abantu bodandaza ibintu nabo nyene mu mashuri babibonetse mu mashuri make cyangwa amashuri menshi babize babibonetse batubwire au fait barondere en fait babimenye ego ubu na vraiment niho nka YouTube vraiment uriga mais iyindi ngorane amashuri wa murundi kazi azoja muri département de chimie ryari tukavuga hahandi mugabo hari ikibazo ndiko nibaza est-ce que vous pensez que tuko turavuga ico kugada kungaruka niyo pouvoir ni gute notsinda iyo pression ku bantu bambwe bati none ibigezweho la pression sociale kuri iyo éclaircissant nous yavuga ibigezweho abivuga au nom de quoi? Est-ce que vous avez une formation? Est-ce que vous avez qui OK je bilgo barambwira ngo nitukuze uvyaragabanutse mais on m'a toujours conseillé kwisiga mais kubera nari mfise abavyeyi c'est ko mu ndero ya vyose bandeze ico kintu mama wanje hagaze ko cyane umva kwa tutabona umwanya wose rimwe kabiri mu mwaka ntezo kurunga ifoto passport yanje yambesha ngo urumva ngo arankumbuye ngo ndabime mukira ifoto nabimenye nkuza ati hajya nashaka kuraba ko utahindutse utoba watsitaye ko umva nakuze mfise umubiri w'amahere uteze ugashaka kwisiga ibintu kugira utete ukira amahere ugasanga biragutukuje yego naragize mes aventures ntango gwara acne myaka 10 aha mu Burundi sinzi ko novuga marque bamvuje ntavyo nzi ukira cakora Sebamed ariko yari komeye cyane ku mwana ko jete myaka 10 hanyuma bacandikira umuti twa diprozone ntangura kumera nk'ugira inzoba ahantu cyo turawuhagarika ibyo ni ibintu ya mama wanje atandaba ntavyo twari gutahura ego ni kuvuga rero mu bintu umuvyeyi umupapa no mu mama bakwiye kuraba nico kirimo hanyuma nakuze mbona papa wanje n'umuntu naturel ya mama bon yego il en était fier ni wambwa ati isokoza ugire gutya babibone ko ari naturel urumva uri umwana ukuru ubona mama wawe tagira ibintu byinshi ucuvuga uti naho hanze bombwira ko ubwiza ari ubu je hari ahandi ubundi bwiza en fait nzi ubwo ari bwo ego bagira iyo nguvu hanyuma ica kabiri ko mwira bakubatse bagushizemo confiance en toi ucu décide uti jewe hamasi ngoma ngo byose ucubihebe jo mu gitondo inzara ibike oya byose ni buhoro buhoro umuntu uragira amashwa mugabo je vraiment ndi convaincu yuko iyaba abantu bafite information ko ku magara bimeze uko hariho bimwe vyogabanuka ukabigira rimwe kuko urumva on aime bien plaire société you il y a une certaine superficialité c'est pas grave des fois urashaka birakenewe ego mugabo bibaye abusif umwana wawe nawe wenyene je pense que iyo ntuzenya ayo ma dictat hari gihe nawe wenyene bikubuza kubaho en fait ego cyane kuko umushahara wose bon ngo ibinavyo nambara ngo nambaye impuzu irimo sinsubira kuyambara ngo bambonye ku ifoto ivyo ni ibintu nka Michelle Obama hari amafoto menshi usanga yambaye iyo kanzu kandi yarabivuze araje kandi ndayikunda
kandi ndayambara ni H&M ni marque nyene iba yabaye ego bon donc jecu no Tube twebwe. nohimiriza abantu murondera ama modèle féminin adasenyura ico muri icuri nagira mu guheraheza kitagira ngo twaze umwundikazi uno munsi hano muho turi muho tugeze muri abo bantu bose batwa influence muri iyo pression sociale ibi hari canke mu byo tubona twebwe canke abagenzi bacu batubwira ikibanza kihe ubwiza canke atandukanye hehe kuvyerekeye ubwiza n'umurundikazi disons mu myaka ya 90 canke 80 jane nk'abavyeyi biwacu tuvuge abavyeyi bacu ntibarabwa cane wakura uri mu muryango wawe abagenzi bawe c'était une vie tranquille on va dire ubu n'umugenzi wawe wa diaspora arakubwira ibyo wisiga mutaba mu gihugu kimwe C'est la carte. nibihe c'est vraiment dans tout uno munsi turiko tuvuga ubwiza ariko ubu amaso araba umuntu ni menshi hanyuma natwe dushaka ko bose badukunda gukunda no ntibikunda kuri ino si uzokundwa na bamwe wankwe n'abandi bihinduke iyo inconstance yonyine iraruhisha donc abakera kandi bari bagifise ca kintu bavuga yuko ubwiza bujanye n'icumariye mu ikibano ubu umuntu aravyuka mu gitondo ngo ndi mwiza ikaba projet mais en fait ego donc mugabo danger yavyo ubwiza bwubura uko buza n'ingoga niko busubira inyuma n'ingoga umukobwa wa 20 ans kugihe c'abavyeyi bacu waraba mwiza ukaba mwiza nyene nka ubuzima bwawe bwose uri nkumi gushika uvyara uje mu rugo ujya mu mama mubone yari inkumi nziza kandi n'ubu arabisazanye wumva ayo makompliment ubu kuki ari mwiza kera gacuza kera ryari kuko uwo muntu ubona umenga n'umujene ibintu vyagenze gute cyangwa ugasanga ipinka nk'amarezo sociaux nka za Instagram ibintu bigenda n'ingoga iyo besoin yo kuronka iyo validation y'umuntu utazi canke uwo mugenzi wawe atagutunze turabe icubucuti bwacu bwubakiye usi yego kuko umuntu akubwira ngo uri mubi ari umugenzi wawe est-ce que vraiment nico kibahuza c'est pas profond ça comme relation oui ahantu hose avuga ko umuyigeme ategeza kuba mwiza ariko twanavuze tuti ubwiza buvana n'umuntu hama bivana n'igihe niko babivuze me twese twarakarifye ico kintu kubera ko umukobwa d'abord w'umurundikazi ukura kugira wubake hama kugera kuri iyo etape y'ubundi agushimira umubyeyi c'est ça kugera kuri iyo etape rero haza yakweso yahindura amavuta shiramwe ibi gira ibi ariko turashaka tugaruke muri ico kintu cango uyu muntu mureke niwo ubona yisiga vani atayisiga adakishamo mameshe ngorane z'abagore mu gisagara abagore nako mu gisagara ubu biko birahindukana ruguru birahari mais ushaka ikintu wifuza ikintu kuko ukibona c'est nos mères yari kwifuza dark and lovely pourquoi parce que ntabona donc c'est comment uko haje ikintu uko igihe gihindutse quelles sont ama stratégies turondera kugira twiyubare ducagure tuzi ico tuko turacagura n'igituma tugicaguye hanyuma tumenye ukuntu tubikoresha je nguma mvuga nti niba mfise choix ya rouge à lèvres mfise umufuko ubinkundira ngire mfata umwanya na muto ngire recherche nje kuri ico kintu kimfasha kugumana ubwo bwiza bwanje ku maso yabo tubana mugabo kitariko kirangwaza ko umunsi nzogwara abo banshimye ubu so bazomperekeza kweza kwivura umuntu wese rero ugiti cyo avec personnalité yiwe hamube wewe mugabo Christelle avuga ati mbe jewe muri shwa yanje ndiko ndagira mugabo muri iyo shwa ngira simbe jewe ngo ngire shwa mbi uragitahura cyo twaravuga no kuvuga yuko simbe nimba nshobora ko pour moi et là je vais peut-être attaquer les clientes vous faites pas le travail. Vous allez dans un salon de coiffure, un petit jeune de 25 ans, il met ses mains dans vos cheveux. Il a jamais appris ça.
après sindi ko ndakritika uwo muntu non ndiko nderekana ukuntu à chaque étape hari obstacle le prestataire de salon de coiffure, le vendeur de cosmétiques, toi la cliente, l'importateur de ces produits, parce que nous va dans le secteur privé, on ne sait pas qui fait quoi. Abadutwara, ce sont les trois quarts des hommes. Ce sont des hommes, je ne sais pas comment, abagabo, je ne sais pas dire. Donc, bon, comme des bureaucrates. Mais maintenant, en tout cas, mon travail en tant que sociologue, c'est de vous dire, au fait, attention, ici, il y a ce problème-là. Ici, il faut faire ça comme ça. Mais Nam et les filles aujourd'hui, bah, maman, elles avaient l'excuse de ne pas savoir parce que na outil zo kumenya zari zihari. Mais ubu umukobwa wose, umudamu wese ki abishoboye afise Android. Tufise Google. Fati yo produit uyirabe nibibaho. Mugabo niyo uhageze ubigira liste iri tellement long et incompréhensible. Je chambwira abantu niba atakina kimwe mumva muri liste dépose yo produit. Niho rero haza ayandi ma entrepreneur digital u créer appareil iskana icuguze. Baciye bakubwira ati vert c'est bien, jaune rouge produit dangereux. Voilà. Imaginez-vous umuntu agura produit iri ku bintu byose en rouge ari vert yonyene imwe. Ico nuko cushira ku ruhande. Parce que je pense que kugira uhimiriza abantu guhindura pratique, il faut que ubigisha ubereka apana amajambo gusa. Murakoze cyane. Murakoze. Les dictates zirakunda en fait ko zihagarika ko absolument numva umenga ntegerezwa kuba nsa gutya anye n'ibintu bishoboka. Oui, birakunda ko mu gihe en fait wewe wikunze icamere no kwikunda. Ça demande une grande personnalité. kwikunda. Quand je dis kwikunda, je veux dire ni ukuvuga ko ni ukugumana ubwo bushobozi bwawe ufise hama n'uvuga uti jewe ndashaka ko muri à 50 ans nzoba nsa gutya nyine ndi Diana sa ukuntu. Sinibaza ko ivyo abanyafrika kazi n'abarundi bavyibaza canca n'abarundi bavyibaza. Sinibaza kuko iyo aba bavyibaza bon tuba tuvyumva mama babivuga canke tuba tuvuga ko twe twakuze tuvyumva. Mais ntitwibagire ko habaye ikibazo ca transmission aussi de nos grands-mères à nos mères kuri ba nyokuru bacu. Jewe nko muhira ndazi ko mama wacu vers nuze umazi muri kwa ko kuri ba nyokuru bacu harawe kana. Je nyokuru ntiyagura kana yarikorera ibintu vyiwe novuga ngo yari coloration minute agiye ko gacivamo. Twakuze twiziga ikambiri mama ari yadusiga ko yakuze ari bamusiga. Urumva niyo umuvyeyi atakubariye hari ukuntu yitwara urubona uri socialize boti je nakuze bagira ibi kandi kiryoshe utangura kuvyibuka ufite imyaka 30. Umubiri utanguye kukubwira uti chérie gira effort unyibuke. Ego mbega uno munsi umva twabuze ariko twabuze ta identité uno munsi tuvuze ati ubwiza bw'umurundikazi tumucape tumuhiga icapo asa gute. Iyo numvije abantu badukurira bavuga umukobwa w'ubwirabure atwa inzobe ntayo bumva cyane mu bantu bakuze. Inzobe y'ikimonge barayivuga un peu gatoya ntari donc inzobe y'umuntu avanze canke sinzi kimonge sinzi ko wasigurira neza niba ko ari inzobe je itamuye qui appelle vraiment les gens. Ariko urabona ko yaba yirabura yaba afite inzobe ico kintu ca naturel kirahari. Mu bantu bakuze vraiment muracumva kandi niyo umumama cyangwa umupapa abibonye araguha iyo compliment ngo yo ngubwirabure bwiza yo mbega mubiri mwiza kandi ubona umenga numuvyeyi ahezagiye sinzi ko nevuga gutyo. Hanyuma akacaza muri generation ya Barlene ubwiza ni kwiyambiza vyo bavyiza twumvise abagabo kuko nibaza ko nta mugore adepense amahera juste pour elle ufise ikintu uri kuratira. Donc vyo bavyiza mumbwiye ukuntu umugabo murundi wubu avuga ko imishatsi ubwiza imishatsi yari yose oya bivana n'umuntu
biravana mugabo baratena ko konti umukobwa asa neza ni makiyaje umushatsi mugabo urabona ko nabo yambaye neza yambaye neza muto muto atafise uruda runini koko nabo batayifise ariko nabo batayifise ndabatanya yafuru ndabaza murakoze cyane gose Dr Christella Kwizera murakoze murakoze cyane Arlene igira neza mwabyumvise mbega umurundikazi ubwiza no munsi wazutse umurundikazi mwiza ameze gute turasabye abashinga nahe misore mutwishure mudufashe kwishura ico kibazo hama namwe bafasoni nibaza ko mwumvise bigeme bakiri bato nibaza ko mwumvise yuko kugira nisige ifuko ari jewe mba nabishatse tugumane ubwo l'autorité ubwo bushobozi bwo kuvuga uti ni jewe ndabishaka hama ndazi ico ndiko ndashira ku mubiri wanje ejo ndiko ndashira mu mutwe iwanje kandi ndazi ko atangaruka izongirira mu myaka izo biri imbere mugumane natwe rero mugumane mudukurikira kuri Star Times umurongo 125 canke kuri YouTube yacu BNP Television canke ku mbuga ngurukanabumenyi BNP Media naho ubutaha